nabone hari ivyo bemera bakoze hari ivyo bemera ariga bakoze kandi bazi neza kandi bamaze imyaka myinshi bavyagirizwa rero batarabisabira pardon urumva neza tubatunguko reka ngaruke gatore kuri ico kintu cyo kuvuga ngo umukuru w'igihugu cyacu ngo rindongo zacu ngo ntibira baravuga ngo hapore ngo president ngo Rwanda ngo none gashaho ko ivyo bintu vyabo biba buri mwaka umengo ni ya misi mikuru tuzi ya bonane na Noeli buri mwaka yamihimbazwa none bakeneye yuko umukuru w'igihugu canke indongozi wacu yame buri mwaka yama yandika ngo pole sana none u Rwanda umukuru w'igihugu cyacu gaso umunyarwanda no murundi aho hoho si mu Rwanda gusa no mu bindi bihugu hari ibindi bibazo biriyo none biri gihe cyose turabona za Tanzania zande ego azokwame yandika ikete ngo pole sana uwa Tanzania ko batamwagiriza kwandika kubaha pole uwa Kongo ko batamubaza kubaha pole sumubanyi uwa Centrafrique amakungu ko batayabwira ngo umwe niko mutaduha pole pole umuntu yorinda kuguha pole atarukundo runahari wowe nyene uri umuntu w'injyaje bajya burazi ko ari injyaje ngo biragoye ko intambara yohera muri Kongo Kagame agitwara u Rwanda none sivyo nivyo renda kubwiye ati ni gute none uyo muntu yo bari mu vyunamo vyiwe nibiki wewe umuntu ateje akajagari banavuga ati ibi bintu kugira birangire n'impaka nakaveho na Patrice Moya yaravuze ko genocide yo mu Rwanda Kagame yahinduye ayitana muri Kongo politiki y'u Rwanda genocide yabaye mu Rwanda yayitwaye muri Kongo ego muri ko yayitransformye kwanza mu Burundi biranka yarabaye ariko ntiyagize inguvu nkuko we yabishaka yashaka vyameho donc Kagame wabashaka mwe mu gihugu ciwanyu mwame mu ntambara mwame murahunga nimuronka amahoro mu burabuzwe mugirene wewe ara amahoro kuko wewe umunezero wiwe niko ni kuvuga ati umwansi wanje yame mu mubabaro ego agume mu bibazo sivyo rero ntakubeshe mabu ntibitege post nimwe izova ku ndongozi ziwacu ubone birakenewe kuko bro jewe hamwe nobona niyo post byo nambabaza bwe umunsi batubabaje neza no umunsi bazobona neza yuko burya dusenga Imana ariko natwe dushaka gusaba uruhushi Imana ati reka twivune batigeze baduha ibavyigamba twara ibigwanisho urumva amabomba araturika urumva inkoho zirasha burya rujya n'uruhombo muhungu ko biri kose kuko mu buzima ugavuga ati abarundi turihanganishije kuko kubura ikigo urani inkoho imwe irashobora kwivuna umwanzi irashobora kwica abasirikare abansi 10 canke 100 inkoho imwe sivyo none gasha nimba barahaye inkoho nka 10 ko kibatavuze ati pole sana n'ukuri burya umwansi yobatera kandi bo ntibazi yuko twebwe uwoza dutera atera Burundi ko nabone babashikiriwe cyane abari munsi mudukurikirana bari mu Burundi hanze Burundi rimwaramutse namwiriwe nkuko byabana munsi nabaherereye so Mario John Mabudi kumura mugenzi wanje gakoresha umwanya bazaniye once again abatwibutsa abantu batarakora sabone cyangwa subscribe kubikore kugira ngo tubandanye tugira umuryango wagutse cyane tuge tumwakira cyane karibu cyane kushima nashitse meze neza ndashima Imana igitondo cyane kimeze gute bro neza cyane no munsi haraga klima keza klima keza cyane vraiment kabisa tumusanze kumuhana akoresha umwanya tuje ngo tube turaganira ibiriko biravugwa mu karere ego cyane na cyane abantu barazi neza ko iyo tutagiye mu bindi tuba turi muri geopolitique ego cyane tuko turibana cyane mu Rwanda mu Rwanda iminsi jana ntirarangira baracari mu cunamo ariko ndiko ngenda mbona bidoga cyane bidogera igihugu cyacu cy'u Burundi bidogera indongozi z'u Burundi harimo nyine cubahiro ukubona atarashobora kuba keza kuba atarashobora ngo kubakoza ngo mu bibazo barimo ndashaka kino kintu rero tukije ko twinjire ubwo banyarwanda kuvuga bino bintu bafise urufatiro cyangwa ni kwa kundi nyene ari njyaje mu bisanzwe abanyarwanda ari ibibazo twebwe tudaba dushaka kubabaza ariko bamwe twabibabaza byo bintambara abanyarwanda feste barakwiye gusaba kwanza pardon imbabazi bafukamye bicishije bugufi
kwigandagurwa ry'umukuru w'igihugu cy'iwacu yapfiriye iwabo mu ndege yabo. Aho rero ntiboje kudusigurira kurinda kudusigura ngo bamwishe nibanaka ngo amatohoza, nta matohoza bigeze bakora, nta kintu na kimwe bigeze batanga pole ku gihugu cy'u Burundi. Donc barakwiye kwanza gutahura yuko bakwiye gusaba imbabazi, basi turengera ivyo bindi byose byo bavyazanye, basi vyogaragaza ngo nk'ugwango koko gwaraje. Nabonye ikiganiro cy'umutambukanyi wa Cyprien Ntaryamira aho yagerageje kuvuga ko FPR yari ibiri. Mu bisanzwe inkotanyi nizo zabikoze. Ego mu bisanzwe sikinyegezwa, nta kubideha, nta guca hirya nino. Inkotanyi nizo zakoze iry'abana, ariko twebwe rero uno mwanya ngira ndabishura ico kibazo babaza, ariko nanje manze ndababaze kwanza akakantu kweri ki batarigira abana dusigurira umukuru w'igihugu cacu batuhe na pole basi ati reka tubanze tuje kuri ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu Ntaryamira. Nta n'ikintu nakimwe barigira bamuha, nta na pole barigira bamuha. Ego yavuze ko abafaransa bigeze kugira amatohoza atamenye uko byahereye, kandi hari bamwe mu ndongozi z'u Rwanda ngo bavyagiriwe. Ni ikiganiro yakoze ejo. Iki kintu kivuga gute kubona ko hari indongozi zo ntiyazidumye ku rutoki, ariko indongozi ejo tumva abantu bari bakomeye n'ubuza n'isaba gikomeye, ngo tuvuge ko impamvu badashaka gushira ukuri hanze ubwo si uko bazi ko bizova bibakora ivyo bakwegera donc urabona u Rwanda kinyamurazi yuko ari mugabane wabo, kandi gukora mabi barabimenyereye. Donc umunyarwanda yishe umuntu wo mu bundi bwoko cyane cyane nk'inkotanyi zishe umuntu nyene w'umwansi wabo, barica n'uwabo n'ababo barabica, ni nk'akamizwe n'ingoma, si ibintu bajya gusoma inimero, si ibintu barinda kuja hirya nino. Icyo kintu ndazi nta kintu kimwe bazigira babivuga ko, nta n'ikintu kimwe bazigira babanahindura, bizokwamaho uko nyene bibuka bafata iminsi 100 y'icunamo, bafata ibiki n'ibiki bibuka babo barondera babagiriye nabi, ariko nta n'umunsi umwe bazigira bavuga ati uwagiriwe nabi tumushumbushe cyane tumusabe imbabazi, ko nabone hari ivyo bemera bakoze, hari ivyo bemera ariga bakoze kandi bazi neza, kandi bamaze imyaka myinshi bavyagirizwa. Rero batarabisabira pardon, urumva neza tubatunguko. Reka ngaruke gatore kuri ico kintu cyo kuvuga ngo umukuru w'igihugu cy'iwacu ngo n'indongo zacu ngo ntibira baravuga ngo hapore ngo president ngo Rwanda ngo none gashaho ko ivyo bintu vyabo biba buri mwaka, umengo ni ya misi mikuru tuzi ya bonane na Noeli buri mwaka yamihimbazwa. None bakeneye yuko umukuru w'igihugu canke indongozi ziwacu yame buri mwaka yama yandika hano ngo pole sana, none u Rwanda umukuru w'igihugu cyacu gasa umunyarwanda n'umurundi, aho hoho si mu Rwanda gusa no mu bindi bihugu hari ibindi bibazo biriyo. None biri gihe cyose turabona za Tanzania zandi ego azokwame yandika ikete ngo pole sana, uwa Tanzania ko batamwagiriza kwandika kubaha pole, uwa Kongo ko batamubaza kubaha pole sumubanyi, uwa Centrafrique amakungu ko batayabwira ngo mwe niko mutaduha pole. Pole umuntu yorinda kuguha pole atarukundo runahari, wowe nyene uri umuntu w'indyage, bajya burazi ko ari indyage, kandi bamenye ko bamaze kwiteranya n'abakuru n'ibihugu byinshi. Uno munsi nta mukuru w'igihugu numwe novuga neza yuko yubaha u Rwanda canke akunda u Rwanda yo kwifatanya nabo ngo kibazo bagize, ahubwo u Rwanda muri iki gihe bogira ikibazo wosanga binaryoshe cyane, binaryoheye amatwi y'ibindi bihugu, kuko ubiravye neza akajagari kenshi kaba mu bihugu vyungaha muri Afrika. Ibaza u Rwanda rutera akajagari gushika no muri South Africa, na South Africa rugatera akajagari ngo rugiye kurondera ngo bakingo bahungiye ngo bagitse. Urumva za Centrafrique barashinze ibirindiro, barashinze amaposition. Aha ndakubwiza ukuri Mabu, Kagame ntako atakoze muri no Afrika, afite amaposition n'abasirikare yateze mu bindi bihugu byinshi, abamenya abariha kuko yari yifitiye inoti yiwe, yavuga ati je ndazi inoti yo kubariha ndayikura nta kibazo. Urumva ego rero nta mukuru w'igihugu numwe je ndakubwiza ukuri ngaha apana kwitega gusa ngo president w'iwacu
nibarondere basi n'umuririmbyi wo ngaha mu Burundi wacu none abaririmbyi bacu nibavugana n'abaririmbyi bo mu Rwanda sabajama nibarondere basi post y'umuririmbyi n'umwe ngaha mu Burundi avuga ati ndifatanije n'u Rwanda kugira muri ibi bihe barimo muri no misi barimo Fizo ntiyagiyeyo Kidumu ntiyahora ajayo basatwe ntibibabayeyo bande ntibagiye ntibabayeyo ntibamaze igihe kirekire aba baririmbyi donc hari abarundi bwenga ngo nabo ngo bagandara abarundi hari abarundi bamwe ngo bagandara abo s'abarundi none wewe umwansi wawe yogira ikibazo ukababara gute yo bari mu mubabaro ufise imiryango hari oya bro ibintu by'imiryango ntawe udafite imiryango turafite imiryango urumva nawe udafite imiryango rega twari bamwe iyo Kagame atajaganya imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda twari bamwe n'ubu kandi turi bamwe nta kiradutandukanye ariko ubu snitch ubujyajya bw'umuperezida Kagame bwaratumye n'ukuri kw'Imana n'imitima y'abantu bamwe bafata donc ubujewe mbayeho nzi neza yuko umwansi wa Afrika apana w'u Burundi gusa umwansi wa Afrika ari u Rwanda urumva uko siko nzi gusa niko biri n'ukuri kw'Imana amabo ehe akarorero sivyo urabona akaguma kari muri Kongo urazi imitima y'abakongomani jewe noshaka nkareka gusa kurondera ibindi guca hirya nino kurondera akandi akajagari bakoze ibindi bihugu je ndavye abakongomani amabwa bariye intambara idahera barimwo kwera u Rwanda 13 million baramaze gupfa cumbwira Uburundi twaragiye mu ntambara intambara irahera barenga 22 million barenga barapfuye mumva u Rwanda rumaze kwica sawa urabona Uburundi bwaragiye mu ntambara irahera u Rwanda rwabaye mu ntambara irahera Uganda yabaye mu ntambara irahera Kenya yagiye mu ntambara irahera igihugu kitaraja mu ntambara ni Tanzania gusa sivyo none iyo Kongo kwe k'intambara idahera mu gihe ubuteza intambara muri ico gihugu wiwe ari amahoro Patrice Moya yarabivuze umuvugizi wa guverinoma ya Kongo aravuga ko Jarike Habyarimana ari we wenyene ashobora kurangiza bino bintu ati mugabo mu gihe hakiri Kagame aguma fundikanye ibintu aguma arima imihari iterabwoba urabona ngo biragoye ko intambara yohera muri Kongo Kagame agitwara u Rwanda none sivyo nivyo renda kubwiye ati ni gute none uyo muntu yo bari mu vyunamo vyiwe nibiki wewe umuntu ateje akajagari banavuga ati ibi bintu kugira birangire n'impaka nakaveho na Patrice Moya yaravuze ko genocide yo mu Rwanda Kagame yahinduye ayijana muri Kongo politiki y'u Rwanda genocide yabaye mu Rwanda yayitwaye muri Kongo ego muri ko yayitransformye kwanza mu Burundi biranka yarabaye ariko ntiyagize inguvu nkuko we yabishaka yashaka vyameho donc Kagame wabashaka mwe mu gihugu ciwanyu mwame mu ntambara mwame murahunga nimuronka amahoro mu burabuzwe mugirene wewe ari amahoro kuko wewe umunezero wiwe niko ni kuvuga ati umwansi wanje yame mu mubabaro ego agume mu bibazo sivyo rero ntakubeshe mabu ntibitege post nimwe izova ku ndongozi ziwacu ubone birakeneye kuko bro jewe hamwe nobona niyo post byo nambabaza nukuri kw'Imana jewe ndi nka wa mwana yamaze kubwirwa n'umuvyeyi we wati ujya mubanyi n'umurozi uko niko maze kubifata urumva rero iyo bija hose mbayeho nzi neza yuko u Rwanda ari umwansi w'igihugu cy'u Burundi mbayeho nzi neza yuko Kagame birabasha je nari mfite imyaka ingahe yo genocide ngenga bitekereza apana ko nayikoze kuyifisa ugomba kuyisubira nibace baza kumfata rero urumva nibace baza kumfata urumva ariko menya yuko umuntu wese bagomba kugira nabi babacisha muri iyo nzira urumva bashaka ubavuge neza mu gihe bo batavyiza bakora donc wowe worondera n'iciza uvuga ku Rwanda ukakibura ariko bo bakeneye havugwe ivyiza bidahari none we nk'ubu wovuga ikihe ciza cy'u Rwanda none koresha umwanya abanyarwanda bashaka ko tubifuriza ivyiza mu gihe bobo ivyo vyiza tabihari duheruka kugira accident y'ububiko bwa gisirikare burasha warigeze ubona poste yaho baduha pole
Okay, nagira ndabigarukeko. Nagira ndabigarukeko. Twebwe ibibazo tumaze guhura navyo. Reka turekane n'ivyo basivye ya gisirikare bije vuba. Isoko yahiye ryari. Isoko ya Bujumbura. Si 2012. Baravuga ko batuzaniye ngo kajugujugu yo kuzimya ariko. Kajugujugu. No. Reka. Mbe urazi yuko iyo kajugujugu hari umuriro utazimwa n'amazi. Umubanyi mubi inzu yiwihiye haguswa ko amazi uswa ko essence. Bazanye essence rero. Aje sa amazi bazanye. Kuko uko basuka kwa amazi niko umuriro wongerekana. Niko ibintu vyakomeza. Iyo guru yavuze ngo bazanye poudre. Poudre? Ngo basuka ko ngo poudre kweri umuriro umusara. Umuriro ukaguma wongerekana. Cumbwira rero ngo baradukeje canke buri mwaka no ntibabizi yuko twebwe isoko yahiye tuvyuka buri mwaka ko iki bataraduha polati burya tukabona basi n'ugwandiko surprise ati pole sana isoko twibutse isoko ya Bujumbura abarundi abanyarwanda baraza kuyisumiramo ko iki bataraduha yo pole nta reaction nimwe bigeze bakora ngo isoko ngo yahiye ngo pole sana twe turamaze kugira ibibazo byinshi ngahi wacu mu Burundi kandi rero ivyo bibazo tunabigize kenshi usanga bavyitira ngo nitwe twabigize nibo bambere batangura guserebra donc nibo bantu bambere abanyarwanda nibo bantu bambere bipfuriza inabi baratwenga urubanza rwabereye Kigali Uvira bahafashe wamengo bafashe Bujumbura kuko abanyarwanda mu mitwe yabo abanyarwanda nuko bavugira hariya nuko baskovia bavugira mu Rwanda batazi distance iri hagati ya Bujumbura na Uvira ntibazi neza ico bita umupaka burya abantu abanyarwanda babona umupaka bakibaza ngo umupaka ni rurya kiboro gusa kizibira kigabura gusa umupaka si kujya hajya ku mipaka haba hariho ibintu byinshi cyane ni kenshi bigamba ngo nibo bagenzura ngo kiyaya ca Rusizi ngo kibo bagenzura ngo ikibuga c'indege ngo nibo bagenzura ngo ngo aeroport ngo nibo bagenzura ngo umupaka urumva ariko ndakubwiza ukuri ko kuva i Bujumbura aho nyene je ndiko ndavugira no ku mupaka hariya mu Gatumba urusoro n'ubwoho rw'ibombe ngaha uri hariya ntayo yo kumva urumva bo babona ibirometero babisoma ku kirangamisi kuri carte bakabona ibirometero ngo ni hafi cyane ariko ndakubwiza ukuri yuko ivyo byose bishimiriza nta kintu kimwe baraba réussite ani barigira baresisa kubabaza neza twebwe abarundi kuko twebwe umunsi batubabaje neza ni umunsi bazobona neza yuko burya dusenga Imana ariko natwe dushaka gusaba uruhusha Imana ati reka twivune batigeze baduha ibavyigamba twara ibigwanisho urumva amabomba araturika urumva inkoho zirasha burya rujya n'uruhombo umuhungu uko biri kose kuko mu buzima abarundi turihanganishije kuko kubura ikigo urani inkoho imwe irashobora kwivuna umwanzi irashobora kwica abasirikare abansi 10 canke 100 inkoho imwe sivyo none gasha nimba bo barahaye inkoho nka 10 ko kibatavuze ati pole sana n'ukuri burya umwansi yo batera kandi bo ntibazi yuko twebwe uwoza dutera atera Burundi ko nabone bo bashikiriwe babona umengo twebwe nitwe bo kugira ivyago ariko bamenye neza yuko twebwe hamwe Burundi bwogira ivyago bikomeye cyane urumva ivyago birenze cyane nabone ivyo amayeko yo bashikira ivyo bashikira rero ntibakatwifurize cyane ibibi banadusabe ngo kubasaba ngo kuba hapore mugihe bo bonye n'ubwabo ibibi byose bitubako kandi umengo abari bisanzwe baca bishima twarabuze umukuru w'igihugu urabizi wateye wagomba tere kudeta niyo mbari bace bamuha indaro urumva amaradio yavuga cafuza Burundi nibo baca bayasponsoriza aba bantu baponda Burundi ba Pacifique barafite amashami mu Rwanda nibo basponsoriza urumva par contre ni imvugo y'ubujyajya kuvuga ngo niba turaba hapore ahubwo novuga neza yuko ahubwo mu gisoni niho bavuga bati adui mu mbenja umwansi wawe musabira inzara kabisa urumva
jewe sinibaza neza iyo vyohera, iyo vyova, iyo vyoturuka. Indongozi z'iwacu kwifatanya n'ikibazo abanyarwanda bagize. Kagame akiri ku butegetsi, ako rero nako gashireko. Kagame akiri ku butegetsi, ko nta mukuru w'igihugu n'umwe yatwaye u Rwanda yigeze are mu mubano mubi igihe nk'iki cy'u Burundi. Wibuke umunsi umupaka gusa wariya mu Kanyaru buguruye gusa, uraza abantu bace batangura gupfa. Nukuri twararonsa amanuze menshi. None gasha uyo muntu ugerageza kurema umubano mwiza, abantu bagaca batangura gupfa. Sike umva uyo muntu kweri target yiwe atari ndende cyane, nta yuko yona kuri gata. Hari umuntu yigeze kuvuga ni commentaire nabonye kugira ngo Kagame ku muronka muri East Africa barose satani ngo yigende. Oya si satani, ujye umunsi we urahari, burya Imana ihora ihoze. Imana bugira ihoze. Oya nashake yice imiliyoni 100, urumva imiliyoni 100, ariko amenye yuko igihe kizogera kandi amateka mabi ku Rwanda ntazigira yibagirana. Yego ivyo vyaranditswe deja mu bitabo, abanditsi baramaze kuvyandika mu bitabo. Harabaye umugabo yitwa Paul Kagame yatwara igihugu cy'u Rwanda, yatwaye u Rwanda kuva muri 1994 gushika muri 2026-27, kukujya 27 ntizomusiga, 2027 ntizomusiga kabisa. Oya Mungu, umuntu ujya ingwara zonyine agendana nazo. Najya nyene bavuga ngo imbonga mbi ntiziva mu intore kubera arizo zitaramba. Niko bimeze, niko Imana yabiremye. Musanzwe abantu beza ntibaramba, sivyo? Ego ntibaramba. Ari imboga mbi nazo ntiziva mu nkono. Ari kujya azokwandikisha u Rwanda amateka, kujya ahiga ngo abakoze ngo genocide imyaka 30 irenga, akarondera n'inzoya zitari nk'ubuje byatanguye mvutse. Ivyo vyanonantikaje byatanguye mvutse. Baze nk'ubuje we ntavyo nzi, sinzi papa ntiyambwiye, ariko ndabikuriyemo ndabizi kubera iki yarabikomeje yaguma ni nka ya post uguma postinga, urumva. Ico bariko abantu baravuga nti burya bintu byo kwibuka bizotuma generation y'u Rwanda bavuga ati izogira ikibazo mabu. Urabona Kagame nubwo azopfa ku miliyoni 13 z'abakongomana amaze kwica, jewe ndazi neza yuko ayo mateka umunyarwanda wese yazoja nubwo Kagame atazoba gihari, burya reka kwegera umuvumo. Ibintu byo kwibuka genocide nabyo, ibi byo kwibuka genocide hari abana bavutse batabizi ko byabaye. Ibaze barazi ko hari abahutu bishe. Ego abatutsi. Umwana kuragumazi ngo umuhutu umututsi, ngo umuhutu yarishe umututsi, aca baza se ati papa je ndumuki ngo uri umututsi, ngo kubera iki? Kubera ngo je papa we ndumututsi nawe ngo tuza kuba umututsi, umwana atwara ubwoko bwa, urumva. Kubera vya bini vy'icunamo ko aca bazicunamo cyamusigurira ngo aho n'umuhutu akaraba izuba ngo aba nibo batwishe, umva akurazi mu mutwe wiwe. Bijya bintu mu bisanzwe si byiza, ahubwo iyo abavyitirirwa gusa u Rwanda, yaba bavuga bati abanyarwanda bapfuye, twibuka abanyarwanda bapfuye. Niyo mpamvu atari umukuru w'igihugu yona bahapore, kuko ivyo bintu byo kwibuka abantu bamwe gusa bapfuye, abatwabo ni bapfuye, urumva. Ivyo bintu n'ugwanko, urumva. Burya hajya baja kucunamo bariniga, hajya niho n'umutima mu bugu muvyukira, aguma duza urumuri acana bisonze bagirane, hajya gumana umujinya kabisa. Ko twanya tugushimira cyane. Shimira abantu bose badukurikira. Asante sana. Babikore. Ego cyane. Kugira ngo tubane tubaha update. Ego cyane. Ndabakunda cyane.